aho yari karavuga ibijanye na Sosumo mu ijambo ryiwe mu nyuma yaravuze ngo n'ubwa mbere kuva baho Burundi bubaho ubu amatora yegereje muga abantu bari mu gacerere bisa nkaho ariko arabatera ubwoba canke bisa nkaho ariko arabumvisha ko inzira bafashe ariyo n'aya masupesi mwabonye y'ivyabaye 2015 ntimugire ngo bapfuye kubitegura uko nyene babiteguye muga ni mu ntumbero yo gutera ubwoba n'ubundi ugwaruka mu bisanzwe abantu b'abahinga babana n'utuyabu cane iyo kakoze ikosa kakituma nk'ahantu bitari ngombwa murambabarira canke kononye ibindi bintu iyo ukugaraniye mu nzu mu kugakubita ngo biba vyiza uyu usigaje ugafungurura nk'idirisha nk'ahantu kari buce gahunga muga iyo wugaye hose haragera igihe kakitabara kakavuga kakiheba kakavuga ati uyu muntu nta mbaraga ndamurusha uyu muntu nta bwenge ndamurusha uyu muntu ahandi niwe mfise ku burenganzira reka niyahure mfe ngwana kandi akenshi niko kakonona aho bigeze hari n'igihe akandi kana Philibert ukiri ngaho mbabarire ndakubaza akabazo kuri iyo metaphore ukoresheje iyo figure de style abanyapolitike bamwe bamaze iminsi bavuga bati ibintu aho byakabereye ntibizoguma bibandanye kuri aho ngo tubireke uko vyamye biba ndamaze kuba abanyapolitike bashika nk'ababiri ubabajije ku bijanye n'amatora yo muri 2025 icizere baba bafise turavye ivyo amatora ya 2010 ukuntu yagenze amatora ya 2020 ukuntu yagenze bariko baravuga yuko bagire baje mu matora ya 2025 kumbe rero wewe wowe uri kuvuga ko ari kugira ngo batera ubwoba abo bariko bavuga bati aho byakabereye ntibizobandanye sinzi ko wodutomorera neza ico ndiko ndavuga kumbure reka mbanze ngira ko n'akaroka kabiri nagira ntange nce ndakwishura iyo uri kuragwana n'umuntu n'ubundi muri yanzu nyene ifise impome zine uragwana umwegeza ku ruhome ukubita ahunga yegera ku ruhome haragera igihe hakaza inguvu atazi iyo zivuye mu kugerageza ko yigwanako n'ubundi akiyahura akenshi nawe ukamwica mugabo canke ukamuhohotera mugabo nawe yigwanyeko ikintu rero gitumye mvuga ibi byose no kugira nce nishura ikibazo cawe niyo mpamvu aya masupesi mubona ariko arategurwa n'aba bahungu baba batumwe na leta akitabwa na babandi nyene ni mu ntumbero yo kugira ngo batere ubwoba ugwaruka kuko ugwaruka aho rugeze abantu bose baharana uburenganzira muri 2015 ugwaruka rwose gwahagurutse gwanka ko amasezerano yarusha aho nyangwa nibo nubundi babandanije kuburabuzwa nibo badashobora kuronka ubuzi abandi baracavundiye mu mabohero abandi baracari hanze y'igihugu nibo nagereranije nako kayabu navuze cyane uwo muntu ariko arahohoterwa kuko igihe yo kigeze uriyahura ukavuga ati none baga ibi bintu byabaye ko yari ngume ndaba reka niyahure bandase ndiko ndagwana canke banyice ndiko ndagwana petit frère canke mon enfant azobandaniriza aho naringeze barafise ubwoba ko aya matora adashobora kuba ega navyo muze muravyumviriza barafise ubwoba ko amatora adashobora kuba barafise ubwoba ko umwanya n'umwanya ugwaruka rushobora guhaguruka rwonyene ubwago ruri mu gihugu atari n'abari hanze y'igihugu ruri mu gihugu rukavuga rutaho byabereye ni kera ubu reka tumere batumarire kuri songwe kandi si ugwaruka gusa n'abarundi bose ibyo barimwo muri kino gihe murabibona ko jewe simfise imyaka myinshi cyane mugabo mu myaka maze ibintu nabonye uburundi maze kubona mu Burundi nimba ari byo byabaye mu myaka iheze canke nimba ari byo byagiye biraba canke nimba ari byo tukirindiriye nukuri harageze ko twiyumvira ntituze dutumwanya ku byo bavuze ngo reka rego duce tubeshuza kuko nibyo biri mu byo gusamaza ahubwo turakwiye no kwiyumvira kuri solution tugahagwa tuvuga none aba bantu tugume tureka bavuge tugume tureka batwirukane tugume tureka dupfire mu buhungiro namye numva abana bashitse bavukira mu buhungiro ubu ariko barakura batanguye kubaza abavyeyi ati mbe none nyokura arihe
ati ubu umuvyeyi umwe yarambwiye ndiko nsa n'uheraheza yarambwiye ngo umwana we yaramubwiye ngo ariko aramubwira ngo mwebwe ngo perezida wanyu ngo sinzi ukuntu ameze ngo ariko ngo uwacu ngo ari smart ni umwe muvyeyi umwe mu bahungiye mu gihugu kibanyi muri Sureje avuga ngo donc perezida wo mu Burundi ni w'abavyeyi biwe we perezida wiwe arabona ko ari uwo atwara aho hantu ni ukuvuga mu yandi majambo aho bigeze reka twumvire kuri solution yohagarika ibi bintu byose abana bariko baravukira mu buhungiro tubatahane natwe tureke kubandanya tubayeho nabi mu buhungiro kandi dufise ibyacu twateshejwe tugwanira uburenganzira bwacu hari ijambo Rufyiri akunda gukoresha ngo bidaciye mu ngimba ego nivyo mugabo none uzoba uri kurakubitwa imigere n'amakofe wegamiye ca kibambasi navuga wowe uguma ukoma amashuti reka tubicishe mu kugati mbabarira reka tuvugane basi tuganire nta gahengwa azoguha niyo mpamvu jewe ntatinya kubivuga mvuga nti reka aho bigeze turabe twiyumvire kucokogwa aba grand frère bari ngaha anye mwiyumvire mbega mubona hokogwa iki kugira ngo twigobotore kuko Uburundi bamwe bahora buvuga ngo bugeze ahatemba Uburundi bwaratemvye ubu bizodutwara ingufu nyinshi kugira ngo tububogore niyo mpamvu hakwiye kwiyumvirwa iyo solution tukaraba icokogwa kandi mu maguru masha urakoze urakoze cyane Philibert ku ntererano zawe personnellement numvise ko zikomeye mu majambo akomeye y'inyurabwenge ngira ngo umuntu ariko araba umwanya uri kuratujana kandi abariko basaba amajambo ni benshi nibaza yuko twobandanya duhanahana ivyiyumviro ariko Philibert ahereje ku kibazo gikomeye kuvuga ego ça fait partie des stratégies ariko harakenewe ko tuja turevuye tuvuga tuti kugwa iki ngira ngo Philibert we gendera abarije ikibazo kenshi abantu benshi bameze nk'abarimu babaza ikibazo bafise inyishu ngira ngo turaje kumugaruka ko handi hato kutubwira inyishu yo yarafise imbere yuko abandi bagico baterereye Rumata ukaba uri hafi nibaza yuko umfasha gutanga amajambo urakoze urakoze Gordien no twakurikira Reynaud mugabo Reynaud namba vyemeye hari umuntu mukuru imbere yiwe yaje inyuma yiwe mwambutsa nduvumenga niwe twanza tugaha akavuga Reynaud nazi ko ataza kuvyanka ijambo jewe ivyanje birashobora kurindira yego mwambutsa ijambo ni ryanye murakoze mugabo nta jambo nari nasavye nari nabarije akabazo nakanditse gusa ushobora kunyishura reka ndabasomera uko nacanditse niba utazi 2015 twamusigurira gute ko yoburanira Arusha kongera agaharanira la primauté du droit kuko Arusha yubatswe kugira ngo hatambutswe l'absence du droit justement bongere bashira icando CNDD manda ya mbere rero simbona aho yo bitaniye neza ni ya gatatu canke cyo kimwe n'ibi vy'ikongo byo kuja kurya abantu no kurwanya remerotike hari ikintu hajya tuvuga le pays de la région canke ya communauté internationale burya umuntu atigwaniye atamenya hari nta uzomugwanira communauté internationale ivuga indimi nyinshi bivana n'ivyo bayisavye leta ibasavye ikintu nico babaha usavye ibintu nivyo baguha kuko Arusha barasinye amasezerano avuga les forces négatives CNDD irimwo bayija Buyoya na Mukapa bati reka tubakize tubaronderere ikibatabara no kuvuga Arusha Mukapa na Buyoya ntibasinya Rusaka bageze hari iwabo Human Rights Watch iti nyabona nimugorora ahubwo deuxième chambre criminelle aba bantu bariko basaba immunité ya Arusha na amnesty nimubagirire deuxième chambre criminelle muri tribunal penal y'u Rwanda kuko ivyakozwe ni bimwe ababikoze ni bamwe barakorana
sende dirafitaniye amasezerano do cooperation na les ex-FAR n'interahamwe ntimuvuge ngo tubibonye uyu munsi ni rapport de nation les enquêteurs de Nations Unies barabitangaje kujya FNL cyangwa FRN ni fusion entre le parti Hutu na les ex-FAR ntimuze murabirondera kure baramaze kubitangaza barabidushikirije baranaduhaye sentare yo gucira imanza abakozeho nyabwoko mu Burundi haba mu 1993 no mu 1972 ibyo bashaka byose icyo rero nabaza kwaro kubaza kuko numva umengo hariho abiyumvira ngo itwara y'u Burundi itangura muri 2015 canke ko kugwanira Arusha cyo bari ikintu cyiza gifasha Burundi kumbure tumenye natwe nivyaba ari vyiza tubijemo tubikurikire natwe tugwanire Arusha nk'abandi nico cyari kibazo vraiment nashaka kubaza ariko nari navyanditse ngabo mumpaye ijambo sinari kujyanka murakoze urakoze sizi ko Rumata vise inyisha ashobora kubaha sizi ko mwabonye titre ya space ni open mic nta mukonsulta nta mu expert dufise nta muhinga ni ukuvuga umwe aratanga intererano yiwe abarije ikibazo akaba afise igice cy'inyishu akayitanga ariko ndibaza ko ikibazo canyu ari ikibazo gikomeye kumbe ngira ngo abashobora kuba bari ngaha bafise ico bashobora kucishura ko bashobora kucishura ataba hari ngira ngo kizoheza cishurwa mu space yandi azokurikira canke mwebwe mufise igice cy'igisho mushobora kuduha mwatubwiye intumbero yacu muragisigura namwebwe nticobuza ko mushobora kudusabikanya kuko nabivuze kenshi abantu babaza ibibazo nka mwarimu abarije ikibazo kenshi abafise n'imiburi buri gice cy'inyishu abafise Rumata sinzi ko ari cyo ushaka gushikiriza imbere yo kubandana n'igiti cy'abakurikira emwe nukuri numva mwishe neza mwambutsa nyabaza ko bana yanje nta nico noshobora kwishwa gusa icyo twari turavuga igituma iyi space yari yuguruwe nuko ivyabaye muri 2015 hariho impande space iri kwiraba bari kubavuga les événements zabaye iyo 2015 ko zagiye ziba n'impamvu zabaye rero urumva Gordien yagiyeyo jewe sinagiye sinamvise n'ivyo bavuze no bambeshe gusa wewe yaje kukumva yaje kugura space avuga ati nasavye ijambo nka kurimpa kandi nivyo ariko baravuga bariko barabesha n'abandi barisavye barajyanka no Kihansi ba Bobo Philbert n'undi n'abandi benshi bamaze kuvuga bakamanuka niyo mpamvu bace bugura space ariko iki kintu mwamutsavuze ahubwo nibaze yuko twogitegurira space tukazokivugaho uko nyene mwakivuze kuko ni sujet ikomeye nivyo kenshi abantu bakunda kwibagira ati kuki tugeza twama twivuga nk'abarundi ngo mbega ngo hano twahisanze gute tukibagira yuko dushobora kurondera imizi nkuko nyene mwambutsa bivuze ati 2015 cyangwa ati FDLR yakoranye na CNDD-FDD urumva si byubu twe tubivuga ubu benshi tubivuga tuvuga tuti bari kuba barinjira mu gihugu bakuba baha indangamuntu nkuko bakora babona amakongomani ako turazi ko atari abakongomani twabanye kuva kera abarundi baraza mu Burundi turazi ko batigeze bashaka gusaba amadokima y'abarundi babaho nk'abakongomani benshi hanyuma urumva tukibaza impamvu two turabivuga tuti twebe bamwe bakibaza ko ari byubu kumbe n'ibintu vya kera umva bikeneye space kandi mugani wa Gordien ati mubaza ibibazo nka mwarimu wamuzi n'inyishu ahubwo nduvumenga mwoduha byinshi kuturusha uko twe twobishura yaba jewe cyangwa Gordien tukana abayiga bakigiraho abashaka kumenya des informations akazimenya ni handi nyine twavuga tuti burya kugwana tutazi neza ico tugwana iriwe rero ndio ufatira ijambo voilà kiba kigoye hanyuma abayatwakira abakurikira Reynolds ijambo ni gwawe ego murakoze ku ijambo mumpaye kandi ndashimiye Gordien ko yafashe ijambo kuko burya kenshi iyo umuntu ariko arakora ikibi sinzi ngira ni Mandela yabivuze canke umwe muri bajya abantu bahambaye cane yigeze kuvuga ati burya igiteye isoni si uko umunyakibi akora ikibi ahubwo nuko abantu bameze neza abantu
b'umutima bahora iyo umunyakibi ariko arakora ikibi. Donc iyo Nyamitwe ariko arashinyagurira imiryango yabuze muri 2015, iyo bariko baradusigurira yuko Komeza Amahoro yari afise 15 ans muri 2015, yavutse muri 2000, ko Banyamitwe bamwishe bamuhora ivyabaye 72, bakaca baza kwigira ibihangange, bijya bintu n'amakosa. Kandi Gordia wagize neza gutangura iyi space kugira abantu bukuri batangure kuvuga. Donc cambere na mbere ni kubashimira. Ca kabiri, ibi bintu bagira wewe hagize ikigushikira kuko gusa washatse kugwanya ibintu bariko barakora kuko bitari vyiza de toute façon, ubusambo bwabo bwabatumye kuguma au pouvoir. Arusha iba nziza itaba nziza, ivyo bariko barakora bwari ubusambo kandi bariko barica kugira bagume basahura igihugu. Ico ni ikintu ca mbere. Kandi twebwe nk'abanyagihugu, umwana wese wo muri 2015 canke yaba umuntu akuze canke uwari we wese yari droit yiwe yo kumanifesta. Gusa ico gihe abarundi ntibari bwamenya abadede, bari bibaza ngo n'abantu bari démocratique. Malheureusement les jeunes sont partis manifester atanko bafise batazi no kwidefanda. Abadede barabarasa barabica, bamwe barabafunga, abandi barabatortura, abandi baterera mu nzuzi. Ico gihe abarundi bari naife, ntibari bwamenye neza abantu bafise en face de ukuntu bameze. Ubu turabizi, umudede arakwica akagukorera nabi, upfuye bakaca bakwita ngo uri ifu y'umujira, barakumerera nabi bakakwita ngo uri imbwa, ngo uri mujeri. Ofete s'abantu batwara ni bikoko canke bifata nk'ibikoko. D'ailleurs ibikoko twaba tubirenganije, sivyo? Ibintu bagira novuga ngo biri satanike. Ntushobora gufata nabi abantu twara ukabatoteza banahunze ukaguma bazomera. Sinzi ko mwibuka ariko muri 2015 abantu bahunze abadede bari bipfuza yuko nka twese twopfira imahama turiko tujya intete canke ibiharage. Ahubwo ubuye bababonye muri hanze mubayeho neza mufise ubuzi muri ko muragura amazu baramaramara. Urumva? Mu gihe bobo $1 iri kwikuta impapuro hariya wimire. Urumva? So icambere na mbere abantu bose barokotse 2015 aho muri hose ni mwihepore. Ubu nyene turi dimanche mutume mufata ifana canke amazi canke akayoga mwibwire muti mana warakoze kubona nkibaho. Ico ni cambere. Ica kabiri ubwire mugenza wati kijya gihugu ntituzokibahebera, tuzokiribera ku nguvu. Hanyuma bijya bantuze ujya muri Oricome yaje kuvuga ati ntihabe ingimba. Bijya bintu no gushinagurira abantu. Ingimba gisigura iki? Iyo bariko barica abantu, iyo bariko barabatoteza, wewe iyo ngimba wewe ntibiri kwiragushikira. Iyo uri kurakubitwa wewe iyo ngimba dokashaka ingimba ibe kuri bamwe ireke kuba kubandi. Aba FNL bamaze gupfa kuva 2005 gushika no munsi. Ariko ababwira bagume bategera indi tama ngo bayage n'abadede rega ntitukiri kwa Buyoya. Buyoya niwe yashobora kubona ko igihugu gipfuye, ekonomi imeze nabi kubera ambargo, akaca yibwira ati reka basi tuyage twese turabarundi. Abadede ntibazopfa bayaze. $1 izoshika kuri 100,000 kandi bazobandanya babaho kandi babashinyagurira. Nariko ndaraba ujya mu type atwara Sosumo. Murazi ibintu yavuze ngo de toute façon ngo abantu ngo abanyagihugu ngo banwe isukari ngo ni bake. Ngo d'ailleurs ngo nabashobora kuyafordinga ngo nka ruguru nka hose ngo ntavyo boshobora ngo banwe isukari ngo nabibujumbura gusa. Ngo nabo nyene ngo kuri 8000 bar ngo ku kilo ngo bashobora ngo kuyenwa ngo une fois par semaine. Ngo ivyo rero ngo birakwiye. Les amis tuyagukuri wowe utwara igihugu ahubwo vyoba vyiza ko n'umunyaruguru wa mbere akenye ku isi wo mu Burundi ashobora kugura isukari. Niyo abari mission yawe. Mission yawe si kuza gushinyagurira abanyagihugu ubabwira ngo de toute façon ngo murakenye ngo mu baruguru ngo isukari ngo ni ikintu kibarengeye, ngo isukari ngo ni y'abantu bibujumbura ngo kandi ngo nabo nyene ngo ikiro kimwe ngo kirakwiye ngo par semaine ngo gashira mu cayi. Ni wakugerera ivyo unwa, ni wagerera abantu ivyo bakwiye kuronka naho bakwiye kuba bari kugira babironke. Wewe uri mu dirigeant ico bukwiye gukora ni kugabanya uburemere mu buzima bw'abantu, ahubwo n'uwaruguru ashobore kuronka niyo sukari kuri 20 francs nkuko vyagenda kera. Wifitiye aka 10 francs kawe ukaronka ikiro c'isukari kuko cakorewe mu gihugu cawe, mu mamashine y'igihugu cawe, mu makori utanga atari wewe nabana bawe bariko barayatanga. So je ni kubwira abantu tuti ubu dede twarayimenye
utayimenye uri kurisinziriza nta problem ushobora kurisinziriza kuko uvuga uti ndi umuntu w'intege nke ntavyo nshoboye bla 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 franchement biragusha kuko izi zibika zaramagi 2015 twaramagi twarabana twarabanaife ariko umuntu azoza guhangana na Dede ubu ntazoza azanya amenyo ngo aje kunegosya aho muzoba mwihenze cyane hazoza umuntu apigane nabo akubitane uwo muntu twese tuzomushigikira abanesheje dukoma amashi igihugu gikire donc nayo bajya baza kuvuga ngo amareson baronse muri 2015 tubizi neza ko yashatse kwica Pierre Claver Mbonimpa écoute izo leçons ariko aravuga niziki ko yamuhushije ko Mbonimpa kibaho les amis donc jewe ni ivyo nahise ndababwira ego bajya abantu twarabamenye nimwe abamwibaza ngo muzoyaga nabo aho mubireke urumva ko ariko barabagerera isukari mushobora kuronka par semaine donc nahanyu kwifata en charge nuko urakoze Reynold. Bob gira urakoze cyane uvuze neza pe Bob. Urakoze Rumata. Mu nkundire nashaka kugira akajambo gato bon sino nashaka gushigikira cyane ibi Reynold yaje kuvuga ariko mu nkundire ndashaka kugira akajambo gatoyi c'est un petit commentaire nashaka kugira ku majambo yashikirijwe n'uwitwa Mwambutsa. Bon Mwambutsa je turazinanye namwumvise mwijwi namumenye kandi ndazi ko benshi namwe mwamumenye. Ibintu avuga ni ibintu vy'inkora mutima kuko ça fait partie y'ibintu bikwiye gutorera inyishu muri histoire y'u Burundi no kuvuga mu bijanye n'ibintu byose byabaye mu Burundi. Ibi bintu ariko aravuga ati hadahanywe abantu bakozeho nyabwoko hadahanywe abantu nta gashoboka reka kuguma muvuga akordarusha n'abantu bakozeho nyabwoko bumvikanye n'abandi batembagaje ubutegetsi bakica umukuru w'igihugu bijya byose bavuga n'ibintu byumvikana n'ibintu bishobora kuja mu biganiro n'ibintu bishobora kuba debatu ico no kwita deba n'ibintu bikeneye deba kandi bikeneye des solutions inyishu za politique zishika. Alors mugabo ndashaka kugira ico ndabivuze ko kuko jewe nk'umumenyesha makuru hariho abahora babimbaza bakanambwira yuko mu byo dukora ico kintu tutagiha umwanya ukwiye ariko nshaka kuvuga iki kugira mera nk'ugira utanga bon ni petite réaction commentaire ngize kuvyo yavuze ibintu abatari bake benshi mu Barundi bemera bazi ko ari ivyo avuga harimo ukuri kwinshi. Mugabo nashaka kumwibutsa yuko ibi bintu byo guharanira bijya bintu bavuga ry'amateka ati hatabaye eradication de l'idéologie génocidaire nta mahoro ashoboka mu Burundi hatabaye gukurikirana abantu bo muri Frodebu bakozeho nyabwoko mu 1993 ntibishoboka hatabaye gukurikirana abo ba FDD bafitaniye amasezerano tuzi na Nations Unies ibagize hagati yabo na FDLR na FARE donc les ex-FARE ivyo byose avuga nivyo ni ibintu bikwiye en débat ariko ico mvuga uno munsi kuri intwaro yaba Kavantara yabakajyanisha mu miryango CNDD-FDD ariko by'ukuri mubona arico kintu ca mbere abantu bo kwihutira cyo kuvuguruza d'abord akordarusha nturi buje kuyivuguruza hatwara CNDD-FDD kuko aba bagabo nkuko hari umuntu yabivuze muri kino kiganiro bigenza nk'abanyamahanga uravye ingene batabagura Burundi n'abarundi umengo n'abanyamahanga n'aba mercenaires n'abantu mengo bariko barasahura kugira bahunge. Alors jero nkavuga nti aba bantu baharanira iki kintu vraiment cuko akordarusha atari nziza hari oui Jesse nari muri akordarusha handi umujournaliste noneho nabaye n'umujournaliste akordarusha yarasinywe tubikurikirana nk'abantu baje babisangaho. Alors mugabo mvuga nti uno munsi ikihutirwa n'igihe kuko ngenda muha karorero je mpora mvugana n'abandi bantu par exemple abaganwa uno munsi abantu mvuze abaganwa murabizi hariho la Ligue monarchique hariho vraiment abantu baharanira kugarukana intwaro ya cami mu Burundi bavuga yuko umuzo wa Republika
donke guhera kuri Micombero, guhera kuri Bagaza, guhera kuri Buyoya, donke bijya byose vyaje atari ibintu bizubaka igihugu, vyaje bihonyanga imico y'ikirundi, ko Uburundi butegerezwa kugendera ku ntwaro ya cane. Abo bantu nabo barakeneye kumvirizwa. Aha rero no mvuga nti hari abandi bo reka ngire ko hariho nk'abandi bana ndabaha akarero, hari ugwaruka uno munsi bafise mu myaka ya 30 ningahe kuduga gatoyi, abana bagizwe imfuvyi mu 93 habaye ubwicanyi mu Burundi, hakaba ivyo abatari bake na Nations Unies zavuze ko ariho nyabwoko ry'abatutsi. Hariho abana uno munsi bakiri mu makambi, ico bita les déplacés internes, mu masite de déplacés. Uribaza kwitwa impunzi mu gihugu cawe, bari mu Burundi ariko baba mu masite, kubera ko mu mitumba iwabo hariyo ababanyi babo babiciye abavyeyi. Abo babanyi babo no munsi nibo ba mustaneri, nibo ba nyumba kumi, nibo bakuru bimbonera kure. Abo bana uno munsi bavuga bati nta gishoboka abakoze iho nyabwoko 93 badahanye, nta gishoboka. Naha rero mvuga nti uno munsi cihutirwa nuko iyo migwi yose yumva yuko Uburundi uno munsi butwagwa n'abanyamahanga. No kuko bo je sindabisa abanyamahanga barantunga, mugabo bigenza nk'abanyamahanga. None abantu bica abahutu, abantu bica abatutsi, bakica abaganwa, bakica abana, bakica abatamakazi, bakica n'abazungu. Abo bantu mwumva je ni bimwe nkora mvuga, bajya abantu sinabahutu, bajya batukisha ubwoko bw'abahutu, sabatutsi, sabatwa, sabaganwa, nabicanyi, nabasuma, nababeshi. Nabo rero banyamitwe ivyo bakora. Alors naha mvuga nti ku byo Muhambutse yavuze, uno munsi nibareke cyane kwibanda bati hatabayiki nta gashoboka. Muranumva ingene barakunda no guharira n'abandi bantu b'abanyapolitike bafise nk'abo bariko baharanira ivya Accord d'Arusha. Ababiharanira no munsi nabone ntibihenda cyane, kuko irafise ico yari yakoze kuva mu 2000 gushika mu 2015. Omwe yari yatumye abo bahutu n'abatutsi bari bafise igihugu bumvikana ingene bashobora gusabikanya ubutegetsi, naho CNDD-FDD yaje bidabadanga. Alors naha mvuga rero nti reka abantu bose uno munsi dufatane munda, yaba aba bantu bavuga bati Accord d'Arusha yubakiye ku kinyoma. Ndabazi benshi bari muri muco bita accord cadre, n'abantu bafise ivyumviro vyumvikana cyane. Uno munsi mvuga nti niba shire hamwe n'abandi, kandi simvuze si itegeko, mugabo ni ivyumviro vyanje. Erega aba bantu no munsi bariko baragwanira iteka ry'u Burundi, erega nukuri twese ntitubona kumwe ibintu, ntitubona kumwe ibintu. Hariho nk'abasirikare babona ko hogaruka intwaro za gisirikare, harimo nk'ato bamenyesha makuru twe tuvuga tuti uhuza wese yubahiriza agateka kazira muntu, aho ubwigenga Abarundi, twebwe uwo wese ni sawa. Hariho abandi bagira bati iki gihugu gitegerezwa gutwagwa aruko habanje gukurikirana ibi. Hariho abazana ivyirindwi na kabiri. Naha mvuga rero nti abantu niturengere ico no kwita les secteurs, donc section, donc secteur, ibi bisata tuharanira, ahubwo turabe ingene twese dushira kwanza inguvu hamwe, twikure ko iki kibi gitwara mu Burundi no munsi. Hanyuma ni ikibi ni cyatsindwa, abantu bazoza, erega bazoza bumviriza iyo migwi yose. Niyo hazoza baganwa, umuntu akavuga ati reka duhe ijambo no munsi, duhe umubonano aba bantu baserukira Ligue Monarchique, nibavuga ingene abagana mu Burundi batotejwe, nibavuga ingene amatongo yabo bayatswe n'intwaro zakurikiye, nibavuga ingene boshumbushwa. Abo izo ntwaro zizoza zumviriza bose, zizoza zigerageza gutorera inyishu z'ibibazo kimwe ku kindi. Mugabo ico twemeranya twese nuko hategerezwa kuba uko bizogenda kose sentare imwe itaraboneka itunganiriza Abarundi. Mu bisanzwe nuko bafashe abantu bashigikiye ubwicanyi bakabahereza wa mugwi witwa CVR. Mu bisanzwe ujya mugwi utegerezwa kuzojamwo Abarundi n'abanyamahanga bagatunganiriza Abarundi. Abantu babuze 72 bakabwirwa ivyabaye mu kuri, bakanaraba ingene haba reparation. Abantu babuze mu 88 ntega marangara, abantu babuze mu 93, abantu bahekuwe n'intwaro mbi ya CNDD-FDD.
kuva mu 2005 gushika kuri ino tariki uno munsi, ça fait 20 ans. Abo bantu nabo bakumvirizwa bagatunganirizwa. Nico rero nibaza abantu twokwibandako, kuko mpora ndaba abantu turata umwanya, turiko turata inguvu, turiko turapfa utuntu duto duto ariko tuzima. Ariko rero nitwumve yuko uno munsi nta wotera, je sishobora gutera, nturanda babwira, sishobora gutera ivyatsi. Hariho nk'abahora bavuga bati mwe urakomeye, abasende DFDD bose ni bamwe, bose politike yabo yari guhonya umututsi. Hariho ababivuga iyo bavuga ngo mwe mwizera gute bajya ba frondere. Je uno munsi sishobora gutera ibuye, sishobora kuvuma canke gucira umukenge umusendede wese arikaza yiyamiriza ibiba mu Burundi, kuko urumva ko tuvuga rumwe. Abo bantu nugufatana mu nda, hanyuma mutsinze kijya kibi kiri Burundi, ivyo bindi vyose bizokubitirwa hashashe. Hazoba débat national, hazoba dialogue national ikuri ishigikiwe n'akarere, ishigikiwe n'abarundi b'umutima. Nukuri ibibazo bizotora inyishu, ariko ntidushobora gutora inyishu turi mu buhungiro turiko turajyana. Oya vraiment, reka ndangirize ivyo nako ndavuga, nce ntanga ijambo mu mbabarire nafashe umwanya ku kintu. Hari umuntu yahoze ari umusenateur mu Burundi w'intore cyane gose nkunda, niwe yambwiye anjuru duhuriye mu gihugu kimwe ino hanze, yambwiye ati abarundi yo ndiko ndabaraba tumeze nk'inka, tumeze nk'inka canke ibitungwa vyashorewe ku macuniro. Bimwe biriko biricwa hariya mu cumba c'ibagiro, urumva ku macuniro ni kuri abattoir. Ati bimwe biriko biricwa, abo rero nukuvuga bariya bari Burundi, muvyumve neza, bariya bari muri abattoir, bari mu cumba c'amacuniro, bariko baricwa, bariko badugirizwa ku biciro, bariko baranigwa, bariko baranyagwa, bariko basambanywa ku nguvu, bariko barimwa ubuzi, n'abari bifitiye utwo dutaye twabo bariko baratunyanganywa. Raba ba Christophe Sahabo ayo bariko barabona, nabo rero bajya bari mu cumba c'ibagiro muri abattoir. Twebwe natwe turi inka n'impene n'intama ziri hanze inyuma y'ibagiro, turindiriye lo même sort yabari bari ndani. Mugabo turi hanze turiko turigina amatavu. Yavuze ati inka iyo zisanze kuri abattoir iziri hanze usanga zimwe ziriko zirigina amatavu, izindi zabirana, ati zitazi bibirindiriye indani. Nukuri uwo mugani mbona umengo abarundi nivyo turimwo, turi mu marushwa, turindiriye umupanga wa CNDD-FDD, turindiriye urusoro rwa CNDD-FDD, bariko bari iki gihugu, kiriya gihugu kiri en voie de disparition. Mugabo twe turi mu buntu buto buto. Mumbabarire rero nibaza bon ivyo mvuze mugabo ni je niko niyumvira, so kuvuga ko ari ukuri kose. Mugabo ni intererano ntanze yuko uno musi atawoza aratera ibuye uriya kubera ko atavuze ivyo ashaka. Oya, mu gihe dusangiye ikintu kimwe duhuriyeko, gukuraho kijya kibi kiri Burundi, nibaza ko twoba turakoreye kuri ico. Murakoze mumbabarire. Urakoze Bobo, urakoze cyane. Biragoye guparafraza cyangwa gusezetiza intervention zawe, ariko iyo image wereje ko niyoza yuko ari image très forte, iyo y'inka ziri kuri abattoir n'impene. Nibaza yuko nanje kubivuza niko ndavyumva. Ikino kongera ko nuko gusaba CNDD-FDD ngo iribere Burundi, bisa nguko wofata umuravisere yafashe abawe anotage, ariko gusaba ranso ugasubira kuja kumukomera amashi ngo akurekurire abantu. Ariko gusaba kora aragusaba ranso kugira abarekure canke abice. Nibaza yuko ico ntoye kimwe ndoshobora gufata nuko tworengera idutandukanya, kuko minorite nshaka kuvuga ngaha ni minorite y'abari opprimé mu budasa bwabo bwose, ishobore kubaho nuko ishira inguvu zayo hamwe. Rero natwe turakwiye gushira kurengera ibidutandukanya vyose, abahutu, abatutsi, abaganwa, abantu bose bari prise en otage par son pouvoir, bakaja hamwe kugira ngo bigire hamwe ukuntu boshobora kwikurako byobuye, kwikurako aho gacinyizo.
naho niyo ntango yuko ushobora kugira hanyuma ibijanye ibyo tudahuriza ko navyo nkuko Bobo yabivuze tumaze hamwe ibisigaye twokumvikana inzira twoshobora gucamwo iyo dahuriza ko tukabikuriza ko kugira tubandanye urugamba rwo kwibohora. Sizi Rumata abaje gukurikira canke kufite ico ushikiriza imbere murampa akajambo uho ndarisavye. Ego gira kuvuga. Icyo nashaka kuvuga si uko je nitwa Karoli Mukase. Bombo rugo ikasi kuvuga ko tutumvikana n'abandi si kuvuga ko tutumvikana. Icyo nashaka guhanura canke guterera ubwa mbere ibyo guta umwanya kuri aba bantu nimba ari banyamitwe nibaza bata umwanya munini cyane kuko Nyamitwe arafite ingorane ariko aburanira ariko agira propaganda intwaro iri ku mushiro. Donc ivyo kandi iri ku mushiro kubera bumva nyine ko abantu bifuza ko hazi iyindi ntwaro gusenyura sendede gusa yo ishobora no kwisenyura yo nyene. Ikibazo mbere si nuko sendede ihava, ikibazo nuko sendede yohava hakazi yindi ntwaro isa nayo. Niyo ngorane ya negociation y'Arusha n'ibindi bene ivyo Leonce warabivuga neza ati negociation zizosubirizwa n'izindi Leonce na pas inventé ça yasubiramwo ivyo umukozi wabo yo yari yavuze avuga iri negociation engendre une negociation bazokwama banegocia. Hariho anglissement mu bizoza rero mu bikurikirane mwaba mushaka intwari kizu Burundi nimutegura igiye ntwari zokora kuko no perde pas des énergies iragenda sende diragenda akaratiswe karotswa bica mu biganiro nibaza ko bizoca mu biganiro nta ntwaro bene izo ndabona historique muri histoire de l'humanité igenda biciye muri voie diplomatique cyane mere sere diplomate bariko barironderera akazi bo bazokaronka mugabo abarundi intwaro izosenyuka kandi nta nguvu sende difise zisumba intwaro ya colonisation, intwaro ya apartheid, intwaro ya zirya zose zari zikomeye mubona zasenyutse dictature dans le monde. Sendede ntizirusha inguvu izosenyuka kandi izosenyuka nukuri nabi bijya bavuga ngo voter par les pieds. Icyo nshaka kuvuga ni iki cyo tudahuriyeho kumbure na rugurika nuko Jesse mvuga ko abasendede bose ari babi. Mvuga ko Barundi dukeneye kubereka ahandi hantu basaba ubundi mutware basaba abarasiste n'abajenosideri tubabuze amasengero bigishirizamwe imigambwe right away. Unless abarasiste n'abajenosideri tubime tubabuze aho bigishiriza ifo kuzibira inzira zigishirizwa rasisme na genocide. Nico gituma umuntu une organisation je mvuga en terme de aba bose bari muri sende dejo bari muri fraude imbere yaho bari muri iprona donc n'abarundi mugabo umurundi umufashike mwereke aho basaba batariko bitana ba mwana batariko bitana ngo wewe ngo nturi umurundi ngo wewe ngo ikingura inyagupfa n'ibindi bene ivyo. Izo organisation rero zitegerezwa gufutwa ntizizara table no abarundi nibaza ari abarundi warenganijwe no kuraza azotunganirizwa kubera ari umurundi kuko hari amategeko yubahiriza umurundi cyane n'utari umurundi ategerezwa kuzokubahirizwa no kuzorenganurwa yararenganijwe. Mugabo ibintu byo kuvuga ngo dusubire kurondera umugambwe wigisha ubwoko wigishiriza ihonya bwoko wigishiriza ko ibi nibi ivyo bitegerezwa guhagarara bigahagarikwa kujya byahagaze muri Afrika y'Epfo byahagaze mu Rwanda byahagaze muri Allemagne n'ahandi hose za Ku Klux Klan muri Etats-Unis kubera iki twogira dizorgane abirabure none n'abazungu ntibabandanya bagira politike abirabure n'abazungu ntibagira politike muri Afrika du Sud muri Etats-Unis mu Budagi abahutu n'abitwa abatutsi niki ntibagira politike mu Rwanda mugabo za emerende zaraci n'ibicibwa
hari urwaye hari uwo bibuza kuryama ngo nuko ibyo bintu bitakivugwa CNDD paripehutu n'ivyo vyindi vy'imigambwe byose jeho biri bingeze ahantu nico gituma ndababwira nti reka twironderere bajya abantu inkingi z'ubuntu baba ari bo barongora Uburundi kuko abandi baca baja mu bintu vyo guharira vya soko niruze bakabura n'ico bamarira Uburundi. Inzira zose za violence iyo mvuze violence n'umuntu azagatema umwana ari kwibarabara aca bariko arakora kugira ngo ariko aralibera abahutu canke abatutsi c'est idiot c'est ridicule. Mugabo umuntu wiyumvira ko ashobora kushinga ishirahamwe y'ino organisation yitwa umugambwe yitwa ikintumbaze mugabo riza ryigisha ko abarundi tutari bamwe ko ushobora gutema impunema ko ushobora kwica impunema ko ushobora gutuka abarundi impunema uri umukazi uri umukuru w'igihugu ngo imihimbiri irasarangwa za mujeri hanyuma bakaguha indege n'abapilote n'iki ngo uriganza asabwa munyuma bakubwira ngo yatwibye ngo nigisuma n'intuvu za jamais rien promis ariko indahiro amasezerano yarusha azasubirira amasezerano ya convention de gouvernement azasubirira charte de l'unité nationale azasubirira les constitutions d'avant ntaco rero arusha isumbije izindi mugabo hariho moralema urashobora gusoma amasezerano y'umwe Barundi ukavuga uti aya arafise icyo asumbirije inoro n'abayasinye bonyine parce que sont des illégaux des illégitimes ça sert à rien n'abarundi bien sûr mugabo n'abarundi qui ont tort parce qu'ils sont dans des organisations criminelles izo organisations criminelles nizibe interdites uwumva ashaka kugira politique kuyibandanya ntawe umubujije hazogera igihe gusa bacekinga dossier judiciaire barabe yuko ari clean nta kindi baba bamusavye mugabo mukasa atagiye muri leta minara atagiye muri leta ntibantunganya atari muri leta nta bandi barundi mushobora kuronka dushobora kuronka batwara Burundi ari bazima nico rero jewe mbashaka kubaza nico mbashaka gukebura abakiri bato ndababwire nti uzobahamagara no kuri ku manifesta d'abord muri jeune manifester pour les jeunes kuko abajene bari kwinshi hari abajene bakoreshwa kuva kuri micombero muri 65 kandi nibaza ko na 2015 abararika sibo bagiye mu ibarabara barasutse abantu bamwe abandi bo mugabo hariho abajene uvuga uti aba bo muri za Burkina Faso bajya bagwa gasore bajya barumumba bande barakubwira ati turagiye iyo ugiye ku manifesta pour prendre le pouvoir wewe nyene nto manifesta pour que notre gouverne icyo murakimenya mugishyire ku mutima mucubahirize nako kantu nashaka kuvuga ejo na hirya ejo ntihazobura umuntu aza kurarika ngo mugende ku manifesta mugabo mu manifeste muzi ico murondera ntigishobora kuba gitanye na kijya wa gasore yarondera nimwasanga bidahuye hazoba hariho ikibazo gira amahoro mumbabarire nabaciriyemo murakoze cyane murakoze ku nteranyo zanyu mwatanze umuco ku byo Bob Rugurika ariko aravuga ariko je note que ahanini hariho ico muhuriza ko icuko abantu baja hamwe bakarengera ibatandukanya hanyuma bagakora kugira ngo bikure ko intwaro y'agacinyizo icumura gihuriza ko ibisigaye nibaza yuko iyo deba ishobora kubandanya mu gihe tuzoba twashitse kuri iyo ntambwe yo kuja hamwe. Rumata sinzi ko hari ico ushikiriza nawe ngo wongere uhe ijambo abakurikira. Oya naco nongeza ko ahubwo gukurikira n'isi ndumuja hama tumera nk'aba privilege bariko baraduga mugaturongera amajambo Kingi na Joe Philbert murahumura turabongera muvuge sindumuja. Yego murakoze ahanini nagomba mvuge nti sinzi yuko ari wamanuye Senyamwiza yamanutse tutarumva ico yashikirije ntiribwo yaheze kuvuga iciyumviro ciwe sinzi ko mwomuha umwanya akatubwira akadevelopa iciyumviro ciwe mwamukoze.
ntabwo sinzi ko wari ufise ikindi urenza kuko nta muntu yamwimye ijambo ega vyacitse sinzi ko wari uhari ariko vyacitse Oh, nta muntu yamwimye ijambo vyacitse hama turavuga ati enfin oh ngira nagira ahubwo uwo muntu yobaza ko yagarutse hamwe yoba yagarutse ntaco buza ko umuntu amwumva murakoze nahise cyane. icibiro ciwe Mm, ariko nk'uko bivuze cacitse murakoze. ubwo dukomeze nta kindi ufise uvuga Oya ndiko ndumviriza murakoze murashaka guha ijambo okay gukurikira yari iyo okay intervention sawa yanje. Mm. okay reka duhe Gabiro murakoze kandi ndabirije mbaye mwiriwe mwese n'abashimira kuba mumpaye uyu mwanya ndetse kandi mbashimira ko mwakoze iki kiganiro ni cyiza kuko ndabaza kwiseguraho gato kuko njye ntabwo ndi umurundi ariko i Burundi narahabaye kandi i Burundi ni mu karere k'iwacu ibibazo bibera iwanyu bifitanye isano n'ibibera iwacu tuba twumva twagira icyo tuvugiye mwafunguye space kuko ibibazo byari iwacu turabisangiye kandi n'ibisubizo turabisangira icyatumye zamuka cyane ni hariho logo mwari mwashize hano nako title mwari mwashizeho haruguru n'ubu iracyahari ariko mushyiraho umuntu warimo ejo ngira ngo umusenateri wabazaga ibibazo by'ubutaka uburyo abanyamahanga cyane cyane abakongomani binjira mu gihugu bakaza bakagura ibibanza ndetse bagafatana n'uturangamuntu mu buryo butemewe n'amategeko igisubizo yahawe mwese mwarakibonye niyo mpamvu mwanafunguye nino space kugira ngo wenda mubivugeho byose uwamusubizaga amubwiye ko n'abarundi nabo bakwambuka akajya muri Congo nabo bakajya kugura ibibanza cyangwa cyari igisubizo mu by'ukuri kiri bizarre kitagombaga gutangwa mu gihe uwabazaga icyo kibazo cyari gifite ishingiro reka wenda uvuge ku mateka y'u Burundi hamwe n'ingaruka twebwe abatuye muri aka karere cyane cyane abantu bo muri Congo n'i Rwanda n'ahandi ariko ngenda ndavuga muri Congo kuko ni iwacu wenda abantu baze kunihangana ntagire uza kunumva nabi wenda nkambaze se kuki urimo kuvuga iby'i Burundi kandi uri umukongomani nuko hariya twese nubwo ari amazina yagiye ahinduka bikaba ibihugu ariko turavukana kandi dusangiye byose ibyiza bibaye hamwe bitugeraho twese niyo bibaye bibi n'ubundi uwo muriro utugeraho kandi nishimiye ko ngiye kuvuga bino bintu hano hariho Bob Rugurika ni umuntu akunze gukurikirana kuva kera mbere yo kugumuka 2015 kuri manda ya gatatu nari Burundi naramukurikiranye yarafayitinze yaravuze kandi yarakoze no buracyakora kandi ndamushimira cyane intambara nk'iyo ngiyo ntabwo igomba guhagarara kuko ni intambara ifitiye akamaro abanyagihugu reka ngaruke ku ijambo ryanje mu by'ukuri Barundi bene wacu turabakunda njye nabaye Burundi ni impunzi kandi Burundi baranyakiriye narahabaye ndanahabyarira nahavuye ngiye mu mahanga ariko hari ibintu nabonye mu minsi ya nyuma ntabonye mu minsi ya mbere nageze i Burundi mu 2004
mpava mu 2016 ariko nkihagera cyari igihugu mu by'ukuri ubona hasa n'iwanyu, hameze nk'iwanyu, imico y'abantu uko babayeho byari bimeze nk'iwacu. Iyo mvuze ngo byari bimeze nk'iwacu ntabwo ari imisozi cyangwa se imihanda, ariko nuko imico, imiyoborere biratandukanye. Imico y'abaturage b'i Burundi yari imeze nk'imico yacu. Ntabwo mvuga imiyoborere nk'uko imiyoborere n'ibihugu biyobora uko bishaka n'amategeko, ariko ndavuga Abarundi ni abantu bagira umuco mwiza pe. Impamvu mbivuze gutyo ni uko ushaka kugaruka ku kintu gisa n'igishaka koreka kuyobya Abarundi gishingiye ku moko, kandi icyo kimaze imyaka myinshi. Wenda simbivuze kuba ngo mbigarure cyane, ariko mbivuze kugira ngo mbabwire ko Abarundi, imico y'Abarundi yari imico y'abantu bafite ubufura, ariko kubera politike z'amoko zo gushaka gushyira amoko imbere, zishobora gutuma Burundi uyu munsi butagera ku ntego, cyangwa se Abarundi batagera ku byo bifuza kugeraho. I Burundi mpagera nasanze mu by'ukuri ayo moko yose yari ahari kandi bameze neza, nubwo hari ibyari byaratambutse kera, ariko igihe nahageraga abaturage bose nta muntu n'umwe warebaga undi ngo amurebere mu moko. Kandi Burundi murabizi ko amoko aravugwa, ntabwo bajya bahisha ngo ubwoko, ariko nanone ntabwo cyashoboraga kuba ikibazo cyatuma umuntu areba undi nabi ku buryo yamugirira nabi kubera ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi cyangwa ari umutwa. Ariko ikibazo cyabaye 2016 na 2015 sorry, ndetse na mbere yabwo byatangiye 2010 ubwo Nkurunziza yajyaga muri manda ya kabiri, hanyuma haza kuzamo uburyo bwa manipulation muri election. Icyo gihe ngira ngo Rwasa arimo aza nawe imbere mu bafite amajwi, ibyo biratambuka. Ariko ngo yaje kugera 2015 ibintu bihindura isura, noneho hatangiye kuba kwigaragambya, kutemera ko Nkurunziza yitoza, ndetse haza kuba iriya geragezwa rya coup d'etat. Ibintu byarahindutse, ntibyaba bikibaye ibya politike, bihinduka iby'amoko, ku buryo byagaragaraga, nubwo bitabaye ngo bizamure bigire umurego ku buryo abantu bajya mu muhanda bagafata impanga bagatema abandi babiterera amoko, ariko nanone byarakozwe. Njye nari mpari, narabibonye. Ni ikintu cyanteye ubwoba, ndavuga ati niba Abarundi barabonye ibyabaye 1993 n'ibindi byatambutse, kuko njye 1993 impamvu nyivuga ni uko nayo yagize indi image mbi cyane mu Barundi. Igihe Ndada yapfaga, hari abakongomani bigishaga mu Burundi ariko bari mu bwoko bw'Abatutsi bishwe, kandi ntabwo bishwe kubera ko batabazi, bishwe gusa kubera ko ari Abatutsi. Ibyo ndabivuga kubera ko na mushiki wanjye yari ahari, n'abandi bene bacu baguye. Uwo mushiki wanjye yararokotse, n'ubu arahari, ariko ibyabaye arabizi. Noneho byarakomeje uko manda ya gatatu ya nane ya Nkurunziza yagenze, bayirwanya, abantu babimigumuka, abantu baricwa, kugeza n'uyu munsi.
ugiye kureba uburyo abarundi bameze naho barimo bagana mu bihe bizaza, ntiwabitandukanya n'ibiri muri Kongo uyu munsi. Kugira ngo bitandukanye biragoye, gusa aho bitandukanye ni uko i Burundi wenda hatari intambara zihoraho, wenda ngombwa ngo hari agace karimo intambara, ariko nanone intambara yo irahari. Unarebye abaturage bo nibo batuje, ariko ingabo barazambutsa zikaja kurwana muri Kongo, abaturage bene bo imiryango yabo itazi iyo bari, ndetse n'upfuye ntibamenye nuko byagenze. Noneho uyu munsi politiki ya CNDD-FDD njye niyo ushaka kuvugaho cyane, aho iganisha Uburundi hateye ubwoba. Ntabwo ari ahantu hashobora gutuma Uburundi ndetse n'akarere twese duherereyemo ejo hazaza tuzagirana amahoro, kuko barimo barashaka gusiga isura mbi Uburundi kandi butari bukwiye, nk'igihugu twe tuzi twamenye tukiri abana kugeza uyu munsi twaba turimo dusaza. Nkaba nashaka kugira ngo mvuge, kuko politiki n'ubuyobozi ni ibintu bitambuka, ariko politiki nziza irashigikirwa, ariko imbi ntabwo bikwiye gutera isoni abantu kuyirwanya, byaba mu bitekerezo cyangwa no mu bikorwa. Politiki y'Uburundi hari uyu munsi ntabwo ari politiki yo gushigikirwa. Uretse gusenyera abarundi, irimo irasenyera akarere. Mugiye kureba umurongo iyi politiki ya CNDD ifite, niba ari n'agenda ya CNDD ubwayo, ariko kuba CNDD ari iyoboye ishobora kuzazana umwuka mubi ku Burundi, ku buryo na nyuma y'ubu butware bwa CNDD buvuyeho, Uburundi bushobora kugira ibibazo mu baturanyi, cyane cyane iyi ndavuga ku ruhande rw'abaturanyi ba hafi i Rwanda no muri Kongo. Sinzi ko mwarebye ubushize Ndayishimiye avuga ko we atarazi ubwoko bw'Abanyamulenge, ubwo yabumenye ngo 1996. Ibintu biteye isoni no kubyumva, umuntu w'umuyobozi kandi unakuze utari n'umwana uvuga ngo ntazi abaturage b'ikindi gihugu, batari n'abaturage mu gihugu cye, akavuga ntabwo abazi, ngo bamenye 1996 kubera ko icyo gihe wenda yari ageze hariya, akanabihagararaho, ndetse agashaka kubwira n'abarundi ko muri turiya turere turiya duce dushobora kuba ari n'utwabo, banarebye neza, bacunze neza, bakoze neza, batwigarura bakatubwira utwabo. Ejo bundi ntiharashira iminsi ibiri, ngira ngo ni secrétaire wa nani wa CNDD-FDD, uriya mugabo sinanibuka n'izina ryiwe, ejo bundi nibwo nawe yabisubiyemo aravuga ngo hariya ngo muri ya misozi ngo ngo ashobora kuba ari Burundi, ngo witwaga umwami w'Uburundi witwaga nimba ari Ntare wati, mumbabarire kuko amazina sinshobora kuyibuka. Urumva icyo bashaka kuganishaho, guteranya abantu, kuduteranya abarundi, kuzana umuvurungano mu karere, kugira ngo bakomeze bayobora, ariko bayoboye batwara abantu ahabi, batabazanira ibyiza. Sinumva uburyo Uburundi uyu munsi bwohereza ingabo zikajya gufatanya na FDLR muri Kongo kuja kurwanya abakongomani, abana b'abakongomani barwanira kubaho kugira ngo n'abandi babo babeho. Ntihagire n'umuntu n'umwe ukoma ngo avuge ati ibyo ni ibiki, bimaze iki, ndetse
n'abagiyeyo bohereje ubwabo bashikayo ntibanemera ko babohereje, abafashwe bakabahakana, abishwe ntibababikire ba nyirabo. nkaba nibatse iyi leta niyo Rwagasore